bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko boza tukaja hamwe mu ntumbero yo kurwanya ubutegetsi bwa leta CNDD-FDD dukoresheje umuheto. Tuboneyeho kandi guhamagarira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi barenganywa kuza kwifatanya n'igisirikare cya General Aloys Nzabampema ariko aravuga ukuntu bagiye kubogora igihugu mu gihe kuyikurikira kuri iyi mbonesha kure yose. Ni itangazo ryihutirwa cyane, itangazo rishizwe ahabona n'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ca FDR, aho ibintu bigeze ku musozo. No kuvuga yuko impera y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuri ubu ngubu yageze mihari irwanya ubutegetsi bwa Gitega kuri ubu ngubu iriko irasohora amatangazo ku buryo bukomeye cyane. Umwanya n'umwanya President Evariste Ndayishimiye agomba gukurwa ku butegetsi kuko yanse kwiyunga no batavuga rumwe kuri ubu ngubu. Aba FNL nabo nyine bakaba bunze mu ryari ditabara, bakaba bashaka kubogora igihugu vuba na bwangu kuko igihugu kishwe na President Evariste Ndayishimiye. Nimukurikire Aloys Nzabampema kubijanye n'itangazo yejeje gushira habona riraba abarundi bose bakeneye impinduka muri kino gihe, igihe coba cageze kugira ngo abarundi intwara CNDD-FDD yopfukamye ku gakanu ibaveko. Nimukurikirane ino video Aloys Nzabampema ariko arasiga ibijanye n'uwo mugambi wo gukura ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bumaze imyaka 20 bupfukamye ku gakanu k'abarundi ho kuri iki gihe. Hamwe mu barundi badakeneye ko ivyo vyasubira kubaho na rimwe. Nimubanze mukurikire mwumvirize byose uko vyifashe. Republika y'u Burundi FNL ubugabo burihabwa biraba itangazo bija ku barundi bose biva MG FNL. Banama rimwe b'umugambwe FNL, ndongozi z'umugambwe FNL, bakenyezi mukenyeye urugamba baruka mparanira gihugu wa FNL, ishigwa rimenetse za FNL, inshuti z'umugambwe FNL. Nidusangwe FNL umuhuza w'abacinyizwa bose mu Burundi. Mwitangazo riheruka gusohoka twaravuze kubijanye n'ubutunzi bw'u Burundi, ingene ubukene buzura inzara, aho twavuga kubijanye n'igisata cyo gutwara abantu n'ibintu, aho kwiyunguruza bisigaye ari nk'umuzibuye kubera ibura ry'igitoro. Kubijanye n'ubutunzi nyene amasoko yirirwa rasha ku buryo abadandarizamwo bahagaritse imitima kubw'amadeni bafashe mu mabanki ngene bazoyariha. Abadandaza batarashikirwa n'iturirwa ry'amasoko bakoreramwo umuhangayiko ni wose, biteze ko boshikirwa n'uruhombo rwashikiye bagenzi babo. Ivyo biba mu gihe umukuru w'igihugu yirirwa arabashinyagurira ngo nibiteranirize amahera bigurire amamodoka yo kuzimya umuriro, kandi iryo ryari ihangiro rya leta. Ivyo bigaragaza ko isha y'ayo masoko leta ibifisemwo uruhara. Politiki ya CNDD-FDD igejeje igihugu n'abanyagihugu hatemba, aho umukuru w'igihugu aherutse kuvuga ko ataco bashoye hanze y'igihugu ataco bazogurirayo. Ivyo bigaragaza ko umukuru w'igihugu yananiwe no kurongora igihugu c'u Burundi. Kubijanye na politike mbi ya CNDD-FDD, uno munsi abana b'igihugu bahereye hanze mu bihugu bitandukanye, kandi bariko bahurirayo n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko mu byumva muri Tanzania, Afrika y'Epfo, Kenya n'ahandi hirya no hino. Ikubagurwa ry'impunzi z'abarundi usanga ubutegetsi bwa CNDD-FDD bubifisemwo uruhara. Twovuga nk'itotezwa y'impunzi zahungiye Tanzania, baburabuzwa ijoro n'umutaga. Nk'uko umugambwe FNL wamye wiyamiriza intwaro y'umugambwe umwe mu gihe igihugu kiba cemera demokrasi, ubu igihugu casubiye mu ntwaro y'umugambwe umwe CNDD-FDD. Niyi nkinamico ngo n'amatora yimirije uwitwa ko bagiye guhiganwa na CNDD-FDD Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR yashizweho na CNDD-FDD kugira ngo bahume amaso abarundi n'amakungu ko mu Burundi hari demokrasi, mu gihe imigambwe ikomeye yohiganywe na CNDD-FDD yakumiriwe iyindi gasamburwa na leta ya CNDD-FDD. Kubijanye n'ubutungane, amabohero y'u Burundi yari yemerewe ukwakira abapfungwa barenga 2011, ariko leta iherutse kwiyemerera ko ifise abapfungwa barenga 12,000. Abarangije ibihano byabo n'abarekuwe ku kigongo cy'umukuru w'igihugu barekugwa. Ivyo bikogwa gutyo kugira ngo bahume amaso abarundi n'amakungu ko hari ubutungane kandi atabuhari. Bomenyesha abarundi ko ubutungane mu Burundi buzingamitswe n'umugambwe CNDD-FDD, atamanza zicigwa
hakurikijwe amategeko kuko ubutegetsi buzivangamwo kubijanye n'igisirikare cy'u Burundi n'ikikiri igisirikare cy'igihugu gisigaye ari igisirikare cy'umugambi CNDD-FDD aho gisigaye kirungika n'imbonera kure mu gihugu ca Kongo kugwana kandi ata amategeko ya gisirikare zizi ndega leta ya CNDD-FDD iriteguye kuzobazwa amabi akogwa n'izo mbonera kure zitazi amategeko y'igisirikare igatuma abasirikare bamwe banka amategeko bahabwa kuko babarutisha imbonera kure igisirikare ca FNL kirakebura bamwe mu bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi ku majambo yo gutyoza indongozi za igisirikare ca FNL bavuga ngo urongoye igisirikare ca FNL yapfiriye mu bitero byakozwe n'igisirikare cy'u Burundi bakongera bakivuguruza ngo FNL ikorana na leta y'u Burundi hanyuma ngo FNL ntabagwanya ifise umuntu yo kwibaza igituma bashaka kumenya igitigiri cishigwa rimenetse za FNL ngo turi abacangero dusigaye tudandaza tukongera tukimba amabuye y'agaciro nkuko womenga ivyo kubohoza igihugu twarabivuyemo hari n'abandi bagenda banduza umugambi FNL ngo n'ubwoko kandi babona ko bitagira ishingiro mu gihe mu nzego zose z'umugambwe n'igisirikare harimo amoko yose abavuga ivyo nabadashimishwa nuko umugambwe n'igisirikare bya FNL byitunganije canke binjiriwe n'umwansi duhanganye CNDD-FDD n'igisirikare cawo abandi ngo idushaka kuja hamwe n'abandi mu gihe mu matangazo yose twasohoye twahamagariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko tworengera ibidutandukanya tukaja hamwe twese mu kugwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD nabo umuntu yo kwibaza ico baba bashaka gushikako umugambwe n'igisirikare bya FNL turakebura abanama rimwe indongozi abakenyezi bakenyera urugamba MFP n'ugwaruka mparanira gihugu MGP ko batohendwa n'inyigisho zitangwa n'abantu bamwe bavuga ko bagwanya leta y'u Burundi ko twiyunze nabo tukaja hamwe ko ari ububeshi ivyo byari byiza ko abarundi twese tunyotewe amahoro twoja hamwe tukagira urunani mu kugwanya umwansi leta ya CNDD-FDD ariko bitegerezwa guca mu kuganira hagati y'abarongoye iyo mihari ivyo nivyaramuka bishitse tuzobamenyesha hari n'abandi bagenda babesha abayoboke ba FNL ko hari imihari yiyunze ikaba irongowe na General Aloys Nzabandema kugira ngo bigarurire imisore n'inkumi babajane mu mihari yabo kandi bababesha twohanura abo bantu uhagarika iyo ngendo mbi y'ububeshi nk'ubwo umugambwe FNL uboneyeho akaryo ko kongera uhamagarira abo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko boza tukaja hamwe mu ntumbero yo kugwanya ubutegetsi bwa leta CNDD-FDD dukoresheje umuheto tuboneyeho kandi guhamagarira abasirikare n'abapolisi b'u Burundi barenganywa kuza kwifatanya n'igisirikare ca FNL kugira ngo tugwanye akarenganyo gakorerwa abarundi n'akarengo hakuba imbwa wobimva mu kurangiza umugambwe n'igisirikare bya FNL duhamagariye abarundi bose n'abadiaspora n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi bipfuza impinduka mu Burundi kudufata mu mugongo umwe wese uko ashobojwe maze dukureho ubutegetsi bwa leta y'u Burundi mu maguru masha ntankeka intsinzi ya FNL n'abarundi bose igiriwe ibujumbura mu rukoko kwa 10 myandagaro 2026 umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ca FNL General Major Aloys Nzabampema murakoze.